That is Team Burundi. And then the substitutes. Honorable Kuni.
The person putting on jersey number 5 is Honorable Kandava. Dukengurukira inama nshingamateka yo yatwizeye twaza gukina. Tumaze iminsi mike cyane tugira ama entraînement amezi atarenga 2, ariko twagerageje uko bishoboka kose, uko twakinye n'abantu sanze umupira bawukuriyemwo kuva muri primaire arivyo bakina. Twebwe iwacu twakina umupira bita horo, nuko twaramenyereye gusama nayo ubundi twabona yuko bitari vyoroshe, ariko ikibazo twagiye turahura nabyo nuko twabuze abashaka kuturamplasa
kuko abarampresa twari bari bake cyane ku buryo bwaho twaruha atanumwe yadusubirira. Twifuza nuko boza n'abakinyi bakwiye nkuko abandi nabo babikoze, kuko ahandi bafite abakinyi benshi cyane, abakinyi barenga 20-30, natwe twatwara abakinyi 10. Aho rero byagiye biratugoreraho, ariko turemeye yuko umwaka tuzoronka intsinzi kuko tubikoze mu kanya gato cyane kandi twabikoze neza cyane.